Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Ivuga ku bijanye n'ijambo tumaze igihe turiko turiga ko ya consacration, nkuko musanzwe muzi turiko turiga kuri rino jambo. Haleluya. No musi shaka kuvuga ku bijanye n'umugeni, ku mugeni wa Kristo. Umugeni ari consacrée canke umugeni yiyeguriye Kristo. Iri jambo umugeni canke iri jambo abageni ba Kristo narivuze ko kuri bonane, nararivuze ko gatoya ndarirengana, ariko ndagomba kwibutsa abakijijwe mwese muri hano hantu mwakiriye Yesu. Ijambo ry'Imana ritwita abageni, ritwita abageni kuko Kristo ku musaraba yaratanze ikiguzi, yaradukoye. Kandi mu mico ya kera y'Abisirayeli y'umuntu akowe yaba ari deja umugeni. Turindiriye ico twokwita umunsi mukuru muniniya ariyo Bibiliya yitwa les noces, nizo zitaraba ariko nazo zizoba. Ariko mu kurindira yuko umunsi mukuru waho umukwe azoza kudutora akabana natwe ibihe bidashira, dushishikara kwitegurira uwo munsi, dushishikara kubaho mu buzima bwo kumwitegurira. Bwana sifuwe sana. Iri jambo rero nkuko twabivuze ya consacration, ico nshaka kurivuga ko kandi kuri uno munsi ico twavuze la fois passée canke twagiye tuvuga nuko ni jambo riva mu ijambo rivuga kadash mu Giheburayo. Muri origine y'iri jambo ni jambo rivuga kadash. Rivuga gute? Ni kuvuga ngo ni ikintu cashizwe ku ruhande, ni ikintu kiri mise à part. Iyo bavuze ngo kadash ni ikintu kiri mise à part, muri traduction iri jambo rica riba kwiyegurira canke consacration. Iri ni jambo nkuko no bivuga ko uno munsi muri kino gitondo ni jambo ahaniniya rifise urufatiro rukomeye muri Bibiliya yose. Ni jambo rivugwa cane, Bibiliya iravuga cane kuri iri jambo. Nagegeje kuraba amajambo yitiranwa n'iri jambo ryo kwiyegurira Imana, amajambo asa canke vyitiranwa uza gusanga muri Bibiliya incuro zirenga 240 ingahe iri jambo rivugwa mu majambo atandukanye. Ariko kandi ni jambo rifise urufatiro rukomeye mu ijambo ry'Imana. Byumvikana ngo kuva mu isezerano rya kera gushika mu isezerano rishasha uyu munsi, Imana yamye ifise ingene ihimiriza abantu kuba bayo, kuyiyegurira, gucika inyegu zayo. Iki kintu kiragoye kuvuga ko, kandi ari jambo ndabona ko hari ahantu riko riradutwara uko iminsi iriko iragenda, uko igihe kiko kiragenda. Hari uburyohe mbona riko rirazana muri eglise, hari ibintu vyinshi mbona canke numva biriko birakoreka mu rushengero, hari impinduka ziriko zirafata ikibanza ku buzima bw'abantu bamwe bamwe. Ijambo ry'Imana riraduhindura, ijambo ry'Imana riraryosha ubuzima bwacu. Haleluya. Rero ndashaka kuvuga ngo Imana itubona nk'umugeni kandi ifise aho yatuvanye, ifise naho iriko iradutwara. Bwana sifuwe sana. Usomye mu Bikorinto ba kabiri, Abikorinto ba kabiri igice ca 6 ku murongo wa 17, Abikorinto ba kabiri igice ca 6 ku murongo wa 17 haravuga ngo nuko muve hagati y'ababandi mubitandukanye ko niko waragize, kandi nimugakore ku kintu gihumanya na kimwe, nanje nzobakira. Haleluya. Nico gituma mvuga ngo namwe nimwitandukanye, niko waravuze. Ntimugakore ku kintu na kimwe gihumanya, nanje nzobakira. Aha Paulo yandikira ishengero ry'Abikorinto, ariko ashaka kubwira iki gisagara gikomeye, cari gisagara kiri dynamique, ariko cari gifise abantu bafise imico itandukanye na lifestyle iri compliqué, ariko bari barakijijwe. Ariko kandi intumwa yashishikara kubibutsa no kubatahuza yuko mwebwe ntimukimeze nk'ababandi. Aramubwira ati nimuve va hagati yabo. Iri jambo ryo kuvuga ngo va hagati yabo ni jambo rivuga ngo muri mise à part, muri mwebwe ntimukirimeze nk'abandi, ntimugikora nk'ivy'abandi, ntimukigomba kugira pratique no kugira ubuzima busa nk'ubw'abandi mwahoramwo.
iki cari igikorwa intumwa yashishikarira kugira ngo abakijijwe canke abizeye batahure yuko ntibakimeze nk'abandi bose. Iki kintu kirafata umwanya muniniya kandi kirasaba révélation kugira ngo umuntu wese yicaye hano hantu yitwa ko yakijijwe atahure yuko tu es différent des autres. Waremwe nkabo, ufise besoin nk'izabo, ariko aho Imana iriko iragutwara n'ingene Imana ikwiteze kuva wiswe umugeni wa Kristo, wakuwe mu bandi, watoranijwe mu bandi, wasohowe mu bandi. Umugeni iyo tugiye kumurondera tumusohora mu bandi, no muri dote mu muryango baravuga ngo none ngo ko ngaha hari abakobwa benshi, urondera n'uyuhe? Umuntu nawe akavuga ati, ubundi akavuga ati jewe uwo ndondera sinomuvuga mu izina, kuravyumva, ariko uwo wantumye ukuntu ikirundi nyene kikaba ikirundi nyene, ariko bagateba bagapointa kuri wa wundi arondegwa, kuko ujya akugwa mu bandi kugira ngo désormais destin canke destine yiwe ihinduke par rapport y'uwaje gusaba. Namwe kuva mwakiriye Yesu Kristo yarabavanye mu bandi, tuba muri bo, turasangira, turakorana, turigana, turaba umuryango umwe, ariko Kristo yaratwimuye. Iki gikorwa cyo kumukurikira kitugira abatandukanye n'abandi, kuko hariho ico Imana itwiteze ko, hariho umuhamagaro ku buzima bwacu kuva umunsi twakijijwe. Iki kenshi rero ni kibazo, nico gituma titre navuze ngo umugeni yiyeguye. Wovuga uti none hari umugeni atiyeguriye, uwamukoye canke uwamugize gute? Ariko hariho igihe abantu binjira muri mariage avec légèreté. Hariho abantu binjira muri mariage nk'ikirori canke nk'ikintu gisanzwe nka etape y'ubuzima. Ariko iyo abantu binjiye mu ibanga ry'abubatse bakinjira muri mariage ariko badatahura uburemere canke degré canke urugezo rwo kwiyegura canke degré de consacration kuri ico kintu gishasha bimukiyemwo, bubaka nabi. Nico bituma mubona bishika n'ahantu rimwe na rimwe ingo zikagorana, kuko abantu batikonsacre canke batiyeguriye ico bihaye. Rero Paulo arabivuga ngaha, akongera akabivuga no muri mu vyahishuriwe Yohana igice ca 16 ku murongo wa 17, Apocalypse chapitre 18 verset 4. Numva ijwi rindi rivuye mu ijuru rivuga riti, bantu banje nimuve iwe kugira ngo mwoye gufatanya n'ivyaha vyiwe, mwoye guhabwa ku vyago vyiwe. Anya muri Apocalypse chapitre 18 Imana yagira izane condamnation kuri Babylone. Imana yagira yexerce urubanza rwayo, Imana yagira ihindura ibintu. Abwira umugeni wiwe ngo numva ijwi, uwo ni Yohana avuga ati numva ijwi risemerera rivuga ngo sohoka uve muri yo, sohoka uve muri yo, sohoka uve muri yo mode de vie, sohoka uve muri iyo nyifato, sohoka uve muri izo pratique mu vyakorwa muri Babylone, kuko Imana yagira ikondane Babylone. Muvyemera mutavyemera, Imana izokondana Babylone, Imana izohana Babylone, Imana izoheza ibintu vyose. Hari ibintu bizoza ntituzi ryari bizoba, ariko bizoba. Akavuga ati rero hanga ryanje musohoke muve hagati muri yo, mwebwe hanga ryanje mon peuple, kugira ngo mwebwe ntimusubire kwifatikanya naryo, kugira ngo namwebwe ntimusubire kwifatikanya n'ivyaha bikogwa muri Babylone. Haleluya. Ngo kugira ngo kandi n'ivyago bizobakurikirana mwebwe ntibibakurikirane. Yohana yumva ijwi ry'umumarayika risemerera ibwira ihanga ry'Imana. Yohana yari kuri uwo musozi, yari karerekwa, abona ico gikogwa, yumva iryo jwi rivuye mu ijuru risemerera ririko ribwira abizera, ririko ribwira abakijijwe muri live center, ririko ribwira abakijijwe i Bujumbura mu gihugu c'u Burundi, nimusohoke mwebwe, nimusohoke, kuko Imana bitebuke, Imana izokwexersa, Imana izocira urubanza amahanga, Imana izocira urubanza ca gikoko, Imana izocira urubanza abami n'abaganza isi bayigabiye canke batagendanye nayo. Imana izokwexersa jugement yayo ku kintu cose. Nk'uko ivyo yavuze vya mbere vyabaye, nibi yavuze navyo bizoba.
ariko kandi bitaraba ijwi ngo rirasemera riravuga ngo ribwira wa mugeni ngo sohoka. Numva ijwi risohoka rivuga ngo nimusohoke, wowe vayo vayo. Ni nk'umuntu yobwira abantu ati ngaha hagira habibara, nimusohoke nimutahe. Niko Imana iriko iravuga, kandi ikabivuga avec un caractère iri grave. Ni ukuvuga ngo ni kintu, ni urgence. Mwumve rero bantu b'Imana, iyo tuko turavuga ngo abageni ba Kristo, Imana iravuga ngo nimuvemwo kugira ngo ibyago bizobashikira namwe ntibibashikire. Ndashaka rero ibi bigufashe gutahura mu Kristo aho warakijijwe. Urashobora kuba warakijijwe kudatahura wewe iyo uri kuratwagwa ibiriko biragusabwa ko ikiguzi uri kuragomba gutanga. Ndakunda kuganira n'abantu rimwe na rimwe ukumva umuntu aravuze ngo ako gapase yo kurikira Yesu biragoye, kuravyumva canke biragize gute, canke biragize gute. Ariko ngenda kubwira ikintu kimwe, biragoye iyo udatahura yuko ivyo urimwo uri mu kibanza kitari safe, uri mu kibanza kiri mwirinde, uri mu kibanza ata future gifise, nta kazoza gifise. Nico gituma Imana iduhamagara nk'umugeni ati wewe sohoka, vayo, kuko ndagiye gukonda na Babylon, ndagiye gufrapa Babylon, nzoshira jugement ku kintu cose. Ariko mwebwe vayo, kugira ngo mwebwe ntimuhanwe n'ibizoba hano. Haleluya. Ninde wumva ico niko ndavuga muri kino gitondo? Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Urabizi iyo wimirije mariage cyangwa iyo uri fiancé, wiga kumenya uwo mugiye kubakana uko ameze n'ivyo akunda. Muri relation nziza iri normal y'abantu bakundana vya vrai, nta numwe akundana n'uyundi bagashika ku rugezo rwo kugendana nk'umugabo n'umugore. Nta mariage nimwe idafise sacrifice, nta mariage nimwe igira succès ngo iryohe iyo abubakanye umwe wese atari prêt canke ari prête kugira ico arekuye kuko uwo bubakanye atagikunda. Hariho n'amafrequentation, hariho n'amarigara, hariho n'ibikogwa, hariho n'ama-activité wubatse uvamwo bigahagarara. Kubera iki? Kuko uwo mwubakanye ntakundi iyo kompanyi, ntakunda abo bagenzi, ntakunda iryo rigara, ntakunda ivyo bintu ujamwo, ntagize gute. Kandi ntibirinda kuba ari n'ivyaha, ariko arashobora kuba juste atabikunda. Ariko kuko wowe umukunda cyane kurusha ikindi kintu cose, ukemera vya bintu ukabishira ku gicaniro c'urukundo mukundana, ukabiturira, ukabiheba, ukavuga uti Eric ntavyo akunda. None yari amakosa, oya amakosa ko Eric ntavyo akunda, ariko naciye ndabireka kuko ntavyo akunda, kuko Eric ni Eric. Yesu ashimwe cyane. Rero ku gicaniro cacu c'urukundo turasakrifia. Namwe nk'abageni ba Kristo hari ibintu mwarekuye, hari ibintu murekura. Iyo urinze ubona umukristo akinigana n'ivyo adashaka kurekurira Imana, ucumenye utuye umukristo urugendo rwiwe ruzomugora, kandi hari adaparvena gushika kuko aracashira muri competition Imana n'ivyo akunda. Ariko ndaje kubabwira no musi muri kino gitondo ngo nta competition igikeneye kubaho hagati y'Imana n'ivyo dukunda, kuko Imana irabereye guhabwa ivyacu vyose. Yesu ashimwe cyane. Nta nico dufise twoyihakira uti ico yo yaduhaye, ntirikira nadusaba ngo twiyishure ko nta niyo twokwishura. Ariko par amour pour le Seigneur on livre nos vies. Yesu ashimwe cyane. Nk'umugeni yiteguriye umunsi wa mariage, murambona abakristo ngaho rano ko dukora ama mariage menshi, murambona abantu bimirije mariage, hari ibintu ukabona umuntu ubuzima bwarahindutse kuva atanguye mu mwaka atanguye gupreparamo mariage, ukabona ubuzima bwarahindutse, ukabona umwanya wiwe wagoye, ukabona umuravye naho uraba yiyumvira marido, yiyumvira amatisu, yiyumvira amashuka, repertoire mu mutwe yarahindutse kweri mega arabaye formaté. Uravyumva amasahani, ibikombe, kintu cyose abonye ncaza ngo ngiki kiva hehe, kuko aratanguye kwiyenteresa n'ibizoba mu nzu yiwe. Wamuraba ukabona ari mu kirere cakure. Bamwe hari n'igihe tubabura mu byo bari basanzwe bajejwe, bagacavuga ngo karategura mariage. Mwese mugaca mumureka karategura mariage. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? Kuko ubuzima bwiwe burahindutse, tout tourne autour du mariage. Niyo abantu bamubonye maze ngo gute, ngo bigeze he, ngo imyiteguro imeze gute, n'abatazogufasha barakubaza aho bigeze.
Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? Kuko abantu bose barabona yuko ikirere cawe cahindutse. Abantu bose barazi ivyo urimo. N'umuntu arakubwira ati shaka uzoze nihagera kugira ibi bintu, nihagera uzoze ndakurangira, hari umuntu abigira neza. Conversation irahinduka autour yawe. Je gihe nagira mariage naramaze umwaka umenga ndi mu kirere ca kurevre. Kuko uburi préoccupé bari cyo kintu uri kuriyumvirako. Ako ngenda bibuke yuko nabibutse namwe yuko mufise mariage na Yesu mutazi ryari zoba, yavuze ngo azoza nk'igisuma. Yesu ashimwe cyane. Si kubera amadata ataraba fixe, Bwana asifiwe sana, mukwiye gusamara, ahubwo mwebwe mudafise na data izoba fixe, kuko atazopfa tubaringwa azoza nk'igisuma, mukwiye kwama iminsi yose muri mood ya mariage. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ibintu vema byo kutubaza canke byo kubukibaza ngo none ngo ibinya ngo ni sawa ngo ibingo yo muntu w'Imana, on sacrifie tout pour le mariage. Tutazi data izoberako. Amen. Yesu ashimwe. Amina. Kuko abantu b'Imana ndagomba kubabwira ngo isi iri ahantu habi, kandi iki kintu ndakunda kukivuga, isi ntizogenda iba nziza, ntirikiragenda iba nziza, isi iri ahantu habi, isi irikirahinduka. Uravyumva? Uko iminsi igenda tugenda twegereza umunsi wa nyuma, umunsi ugoye, isi iri mu mwijima, isi iri mu mwiza mwinshi. Uravyumva? Ibibazo ni byinshi, ibibazo biriyongera, ingwano ziriyongera, ingwara ziriyongera, ibibazo biriyongera. Isi vraiment ntirikira ntirikiraba nziza. Forme z'ama extremisme zigenda ziriyongera, danger mwisi zigenda ziriyongera, ibintu bigenda, turi mu mwijima, uko uravyumva. Sindi umudandaji wa Apocalypse, ariko ndagomba kubwira ukuri, isi ntiri safe, isi ntitekaniwe, ntiyorohewe. Kandi Bibiliya ntitubwira ngo biriko biraba vyiza. Amakatastrophe ni menshi, imiyaga ni myinshi. Uyu munsi ubiravye nta ndwi nta kwezi, ego vyitwa ko ari changement climatique, ariko naho yoba ari changement climatique irikiri conforma kuvyo Bibiliya isanzwe itubarira bizoba biri mu bihe vy'iherezo. Ama indicateur yose atwereka ko ibihe vy'isi atari vyiza arahari, ari rassemble. Mumbabarira abantu bafise imigambi myiza yo kuba ngaha muri paradizo, ukura nani ndafise imigambi myiza ngaha turiko turubaka, ariko kandi n'ivyo bintu byose turiko turagira byose, ariko kandi ndabizi yuko ahantu si wacu. Sishaka kuvyihenda ka ahantu si wacu. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu bakora sengera kuba ba milliardaire mumbarira uti ngaha si wacu, ariko kandi bishobora kuzoza vyarabaye canke bitaraba, ariko kandi mwisi si wacu. Yemwe naho isi yo bitari kirononekara, ugeze ku myaka 80 ibara riba ryamaze kugwa, amafilime batanguye kwizinga, ama organe yose abari karakria, abari karashaka gusezera isi. Nukuvuga ngo ahanje sahanu kwiyemvesisa, ariko ishengero kugira ngo dutahure yuko umugeni ari umuntu yabaye consacrée, ishengero tugomba gutahura yuko twebwe hariho ubukwe buturindiriye, hariho igisagara cacu kiko kirubakwa, hariho umuji uri kurubakwa. Yesu ashimwe cyane. Hariho ibisagara bizoba bifise amazina yacu n'amazu azoba bifise amazina yacu. Hariho ahantu turiko turaja, aho hantu tugomba kuhiyumvira ko no kuhiyemvesisa mu gihe turiko turakora ivyo dukwiye gukora vyose neza ngaha mu isi, ariko dukwiye kumenya ngo hariho ahantu hazoza, kandi turifuza ko igitigiri c'abantu benshi bazogendayo, n'abagenzi bacu n'imiryango yacu n'abakunzi bacu turabipfuriza kuzoba muri ico gisagara. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amina. Ariko muri uwo mwijima, haleluya, iri sezerano ryo muri Esaie 60 verset 1 haradekriva ikintu gikomeye. Yesaya igice ca 60 ku murongo wa mbere haravuga ngo, haguruka ukayangane, kuko umuco wawe ushitse, kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye. Verset 2, kuko raba umwiza uzotwikira isi, umwiza w'umuzitanya uzotwikira amahanga, ariko Uhoraho azokurasira, kandi ubwiza bwiwe buzokubonekako. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Muri iki gihe ca Yesaya ariko avugishwa avuga ku bihe vy'iherezo. Aravuze ngo haguruka usayangane. Aha Yesaya ariko abwira umugeni.
yareka abwira umugeni wa Kristo, yareka abwira Isirayeli, aravuga ngo haguruka usayangane. Yesu ashimwe cyane, kubera umuco wawe urashitse, haguruka usayangane. Muri iki gihe isi imerewe gutyo, iri mu mwijima mwinshi, ibibazo ari byinshi, abantu biyahura bagenda baba benshi, abantu bononekara bagenda baba benshi, ibibazo ntashaka gutakaza ku mwanya mwese murabizi. Uko isi igenda irushiriza kuba mbi, uyu murongo wa mbere wavuze ngo haguruka usayangane. Haguruka usayangane mugeni, haguruka usayangane. Mu gihe isi ikikujwe n'umwijima, ku murongo wa kabiri urashobora kumpa umurongo wa kabiri, urashobora kumpa verset 2. Verset 2 iravuga ngo raba ngo nk'uko umwiza wuzuye mu isi, nk'uko umwijima wuzuye mu isi, abantu bose bakaba bari mu mwiza, abantu bakaba bari mu mwijima mwinshi. Haleluya. Uhoraho ngo agize gute? Arahagurutse kugira ngo ubwiza bwiwe buseruke. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hari amakuru atari meza ku isi kuko iri mu mwijima mwinshi, kanaka ryo kumugeni wa Kristo ko haguruka agasayangana. Ngo umuco wawe urashitse, umuco wawe muntu w'Imana urashitse. Haleluya. Haguruka usayangane. Kinigihe cyawe cyo gusayangana, kisigihe cyawe cyo guhomba, kisigihe cyawe cyo kuba mubi, kisigihe cyawe cyo gutangura ingeso mbi, kisigihe cyawe cyo gutangura amanyanga, kisigihe cyawe cyo kuva mu vy'Imana canke byo kudendebukirwa, kisigihe cyawe cyo kuronka ama pretext n'ama excuse yo kuva mu vy'Imana kubera wa mwijima wagutwikiriye. Ariko ugomba kugira attention, igihe umwijima ari mwinshi, mbega umwijima jewe nturiko urampamba, mbega umwijima nturiko urampamba. Abumviriza live bari mu Rwanda, umwijima ndazi kumenga mwebwe ni estoma, umwijima ni mushishiri, ni ibintu vy'inyama. Haje umwijima mu Banyarwanda uvuga gute? Ni foi. Umwiza, obscurité, apana foi. Ukura vyumva, igihe mwisi umwijima uriko uraba mwinshi cyane, igihe mwese muramuka vuga ngo ibintu bisigaye bimeze nabi, Satani ariko arakora, hari ibitero. Urabona abakristo ko dukunda kuvuga ibintu by'ibitero. Igihe twese tuko turavuga ibitero, si iconya twega Imana iriko iradusaba gukora kufokaliza amaso yacu ku byo Satani ariko arakora, no, ahubwo twega Imana iriko iratubwira ngo ahubwo mwebwe haguruka musayangane kuko umuco wanyu urageze, igihe cyanyu cyo gusayangana kirageze. Haleluya. Igihe mu ruhande rumwe obscurité, umwijima uri kuragwira mu isi, kuri twebwe abera ni igihe cyacu cyo guhaguruka tugasayangana, tukerekana ishimwe ry'Imana, tukerekana ubwiza bw'Imana, tukerekana gloire y'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Si igihe cyo gufata la forme du monde, si igihe cyo gufata yo bantu b'Imana. Ndemera umukristo atahura intege nke ziwe akazigira isengesho kugira ngo agwane naryo, ariko birambabaza iyo mbona umukristo agenda arushiriza kwishigikira mu ntege nke ziwe no kuzijustifia. Impamvu zo kuba abanyantege nke no kuba tutameze neza ni nyinshi cyane, ariko umviriza, reka kumbwira ngo biragoye, ngo reka shango biragoye, ngo reka muri iki gihe biragoye. Reka kumbwira ko muri iki gihe bigoye, kuko mu mwaka uza bizoba bigoye cyane, mu myaka 10 iri imbere bizoba bigoye cyane. Uko ibihe vyegereza bigenda bigoye, ariko ndashaka tumedite kuri kino kintu, hakumedita ku byo Satani ariko arakora hanze. Twebwe ishengero nk'umugeni wa Kristo ari consacrée, dutangure kwiyumvira ku bwiza buri disponible, dutangure kwiyumvira kuri rya muco uri disponible. Yavuze ngo heraba umuco mwinshi urabakiye, haguruka musayangane. Kini gihe cyacu cyo gusayangana, tukavuga ngo naho isiguma ibambi, ariko natwe kini gihe cyacu cyo kuba beza no kwakira umuco w'Imana. Haguruka usayangane, umuco w'Imana urakwakiye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ikibazo sukumenya inkomezi z'umwijima udukikuje, ariko uno munsi ikibazo cyacu no kumenya ngo n'uyuhe muco w'Imana uri disponible kuri twebwe abantu bo mu gihe cyanyuma turi mu bihe bigoye. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. N'ubuhe bushobozi bw'Imana buri disponible, n'ubuhe buryo bw'Imana, n'ubuhe muco w'Imana uri disponible kuri twebwe. Hagarika kwiyumvira kuri Satani. Iki kintu ndagomba kukivuga ko mu nyumve neza shengero ry'Imana.
sinanka ko satani atahari kandi sinanka ko satani adafise ibikorwa akora, ariko ndanka iyo mbona abakristo bari focalize ku bikorwa bya satani. Aho ushobora gusanga abantu amajoro n'amajoro bari mu kiganiro bariko baravuga ibintu biglorifia umunsi w'Imana, igihe akanwa kacu kacitse akanwa kishimwe. None mu makuru menshi mabi adukikuje mu buzima bwacu, n'ayahe makuru meza dufise ari mu ijambo ry'Imana dukwiye kubakira ku buzima bwacu. Amwe mu makuru aravuga ngo haguruka usayangane, haleluya, kuko umuco wawe urakwakiye. Mu gihe isi irikiraba nabi, Imana irikirambika ishengero ryayo ubushobozi n'ubwiza, kugira ngo mu ishengero ryayo habe icizere ku bantu bari mu mwiza bahindukirira Imana, bavuye ngo ndashaka Imana yanyu, turashaka Imana yanyu, kuko hariho ubudasa ku buzima bwanyu n'ubuzima bwacu. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Rero ntidukwiye cyane gushira amaso yacu ku bibazo bihari canke ku ngorane. Siyo meditation iyo duhuye muri série de prières zacu. Yesu ashimwe cyane. Iyo duhuye mu ikartier, iyo duhuye muri coin, iyo twicaye mu nzu, nibihe bintu bitwubaka nk'ishengero bihagaze ku masezerano ari mu ijambo ry'Imana dukwiye kubakira ko kugira ngo bituremeshe kandi byongere bidufashe. Haleluya, amen. Iyo tuvuze ngo mwariyeguriye Kristo canke iyo tuvuze consacration, ndagomba mutahure yuko consacration bijana na demonstration. Iyo tuvuze ngo twariyeguriye Kristo, nukuvuga ngo mu rundi ruhande ubuzima bwacu bugomba kuba buri ready kudemontra. Narigeze kubigisha mu misi yahera kuri Isaka aja gusabirwa umugeni, Abraham agatuma umutama w'umukozi wiwe witwa Labani, iyo nkuru murayibuka. Eliyezeri bagiye agarutuma umukozi wiwe witwa Eliyezeri. Eliyezeri ashitse kwa Labani akaja gusaba y'umugeni. Ikintu Eliyezeri yakoze, yagize demonstration y'ubwiza bwa Abraham n'umuhungu wiwe Isaka. Yerekana ubutunzi ngo asohora, aravuga ngo databuja wanje Abraham n'umuntu akomeye Imana yahezagiye, yagize mwiza cyane. Imana yamuhaye ubutunzi, yamuhaye amazahabu, yamuhaye amafarasi, yamuhaye amafeza, yamugize umuntu akomeye. Uyu Eliyezeri atangura gufata umwanya wo kugira demonstration, gushika naho abatari bazi Abraham bumvise ingene yahezagiwe, gushika naho Rebeka yavuze ngo uyu munsi ndarangiye, sindara ngaha, ndagiye nanje kwa Isaac, kuko numvise ko uwo mutama Abraham yarahezagiwe n'Imana. Haleluya, Yesu ashimwe. Twebwe abamaze kwiyegurira apana Abrahamu, ariko twe twamaze kwiyegurira Kristo, ni igikorwa cyacu cyo kudemontra ubwiza bw'Imana, ni igikorwa cyacu cyo kudemontra ubushobozi bw'Imana, ni igikorwa cyacu cyo kugaragaza ishamvu n'itunga ry'Imana yacu twakurikiye. Ni responsabilité yanyu bantu b'Imana yuko biciye mu buzima bwanyu n'akanwa kanyu abantu bamenye ubutunzi bwa so, abantu bamenye ubwiza bwa so, kubera mwebwe vous êtes le reflet du Père. C'est quoi Flavia, c'est quoi batubwiye? Haleluya. Twebwe turi ishusho yiwe, turi ishusho y'Imana, turi ishusho ya data. Nukuvuga ngo ibintu byose bikonserne ubwami bw'Imana butaboneka, haleluya, biri mu buzima bwacu na hacu nk'ishengero kudemontra l'objet canke la raison canke la conséquence de notre consécration. Mwabyumvise abantu b'Imana? Mu bisanzwe ntibiri normal ko we uza gutaha uyu munsi muhira cyangwa ukagenda kugorobeza muri famille muhira, abantu bakavuga ingorane, abantu bakidoga, abantu bakicurikira, nawe ukaba uricaye ukaguma uhoze, nawe ukazuritarira ngo reka basi tuje ku yindi etape ikurikira, ugasanga ngo je ngo bagumye bavuga ngo bavuze nabi, ngo bakrititse, ngo bavuze ibintu bibi, nawe ngo je ngo ntakime navuze. Reka nakubwira ikintu kimwe, kino di ko wahoze mu yandi majambo wemeranije n'ivyo wavuze, ni nkuko wavuze ngo amen.
ariko igihe kirageze yuko ayo majambo yose maba ariko aravugwa, hama nawe uhaguruka uti ariko nanje ico nibaza, ukavuga iciyumviro cawe, ariko nanje ico nibaza ukavuga iciyumviro cawe. Kubera iki abantu b'Imana? Kuko twebwe na hacu ho kudemontra Yesu ashimwe cyane, haleluya, resultat ya consacration yacu, kugira ngo muri ayo makuru mabi niyo conclusion mbi abantu bajije kugira, tubabwire ngo ariko haracariho ivyizigiro, hariho inkuru nziza, hariho igishoboka, hariho ico Imana ivuga, hariho ubudasa. Haleluya, Yesu ashimwe, amina. Igihe kirageze kuva mu gacerere, kuko Imana yaraguhaye ijambo. Igihe kirageje kuva muri iyo silence, canke yuko wevori wagutyonya ukagira ico uvuze, kuko hari ico Imana yashize mu kanwa kawe. Yesu ashimwe. Proverbe 4 verset 18. Ariko inzira y'abagororotsi imeze nk'umuco wo mu gatondotondo, ugenda urushiriza gukayangana gushika hakeye gose. Subiramo kandi. Ariko inzira y'abagororotsi, umviriza, inzira y'abagororotsi. Abagororotsi ni bande? Abagororotsi bari ngamwe kino gitondo amaboko yanyu. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ariko inzira y'umugororotsi imeze nk'umuco wo mu gatondotondo, wo mu gatondo. Muramaze kubona wa muco w'inyuma ya 5 heures, wa muco wa 6 heures, murabona ingene bumeze? Ngumeze gute? Ugenda urushiriza gukayangana, ugenda urushiriza gukayangana gushitsa hakeye gose, gushitsa hakeye gose. Umuco ugenda progressivement uva muri timidite. Umuco wo mu gatondo utangura atanu wo wobabaza, mubonye n'umuntu yambaye anti-soleil 6 heures du matin biba bikomeye, ariko benshi ka anti-soleil mugashaka sangapi? Naho ofise amarorivima ya hatari baguhaye urindiriye akajyo kukuyambara. Yesu ashimwe cyane. Niba uri nta n'umuntu akubita ko ayo marori meza ya soleil, nta uyambara saa moya vraiment n'abapolisi bo muhagarika. Ariko ubonye ka saha, ubonye ka saa 5 midi hoho ucuri kubita ko wayi, kuko umuco ugenda progressivement ukara uko amasaha agenda. Ngo n'inzira z'umugororotsi zimeze nk'umuco wo mu gatondo, uko agenda kurikira Yesu, haleluya, uko agenda yiyegurira Yesu, haleluya, uko iminsi yo kujana Yesu igenda yiyongera, niko clarté yiwe, niko force ya lumière, niko umuco wiwe ugenda urushiriza kuba. Turarambiwe no kubona abantu uko bakura mu vy'agakiza mu myaka, ariko bagenda bononekara, bagacika basambura, bagacika basubira mu vyaha bavuyemo, bagasubira mu vyo badashwe, bagasubira mu ngeso bahevye, biragahera mu izina rya Yesu Kristo. Kuko uri kuragenda contrairement, cyangwa uri kuragenda kinyume, uri kugenda à l'opposé, uri kugenda en contradiction avec principe y'ico wagizwe. Mu bisanzwe ico twagizwe tugenda dusayangana uko amasaha agenda, uko imyaka yongera yo kujana na Yesu, bagenda bango agenda hinduka, agenda abohoka, agenda abuwa kamaro, agenda arushiriza kugira ubwiza, agenda arushiriza kubukarishe, agenda arushiriza gukura. Ntidushobora kwevoriwa mu myaka y'agakiza tuluzinga our level of icongereza clarté. Mfasha reka kwigirisha. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Bwana sifiwe sana. Ni bande barakora mu cyiciro kunavuga mu kirimo gitondo. Bantu b'Imana muze mugire attention. Mwebwe mugikijijwe vuba. Ukiconnecta n'umukristo mu majambo abiri n'ivyimviro bibiri, ushaka kuvuga ikintu ciza, ushaka gukora ikintu ciza, umuhanuzi ikintu agaca kugira ngo reka shangwe calme. Ngo natwe nuko twari tumeze. Bakristo bashasha Yesu ashimwe. Bamambere bashasha Yesu ashimwe. Mugikizwa Yesu ashimwe. Mwaragize neza kuza muri live center. Ahubwo nabwiye ko abantu bose bari muri live center batariko barakura. Hari abariko barasubira inyuma. Mwihute kumva abantu mukwiye kwegegwa kure, kuko umuntu atagenda bamwiza ugomba kwiga kumuhunga naho muhuriye mu rushengero. Ukamukunda ukamusengera, ariko umwirinde kuko hari abakristo basubiza inyuma abandi. Ntibihagaze kuri longévité, ntibihagaze kuri le nombre d'années tubimazemwo, bihagaze
kuri la façon dont nous sommes exposés kuco Imana iriko irakora régulièrement naho maze 29 ans mu gakiza biracakoreka biracabaho biracashoboka. Yesu ashimwe cyane, Bwana asifiwe sana, bigomba kugenda bibandanya. Uraza abakristu jewe nakira tukaganira asanga abantu babahanuye impanuro mbi bari muri eglise. Ako muntu w'Imana basi ibyawe n'ibyaba byarakunaniye byo kujana n'Imana, reka gutubiza abantu bariko barashaka gufata ama decision meza ngo bankuraje muri sens ya faiblesse bariko baragwana nayo. Bibiliya iravuga ngo haravumwe uzana ibitsitaza. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe. Haleluya. Nk'uko izuba, inzira z'umugororotsi zimeze nk'izuba ryo mu gitondo, uko amasaha y'umunsi agenda yegera imbere niko rirushiriza kuba izuba rikaze ku buryo udashobora kugicarako, utegeza kugama ukarivamo kuko rirakaze. Uko duprogressa mu rugendo rwacu rwo kujana n'Imana, tugomba kugenda duproduisa uburyohe butandukanye n'uburyohe twari dufise l'année passée n'uburyohe twari dufise il y a 5 ans, kuko ntibishoboka ko izuba ryevori waritakaza inguvu kiretse hariho changement y'ibihe, ariko muri voie normale izuba rigenda rigwiza amakari uko umunsi wa avance. Yesu ashimwe. Haleluya. Mu gihe ca kera Imana yaragukije abakozi b'Imana. Imana yaragurukije igihe cyose pour l'épouse, igihe cyose ku mugeni wa Kristo cyangwa umugeni w'Imana ariyo Israeli mu isezerano ya kera. Imana yamye ihagurutsa abakozi. Imana yaragurukije abantu nk'aba Eliya, Imana yaragurukije abantu nk'aba Samuel, Imana yaragurukije abantu nk'abande. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Imana yaragurukije abantu nk'aba wowe uri kurajera écran, garuka subira inyuma. Wansize. Subira inyuma aho waruri. Imana yamye ihagurutsa abantu. Iyo muravye Eliya, mukaraba umuntu nka Samuel, mukaraba umuntu nka Jean Baptiste, abo bose bari abantu Imana yahagurukije mu gica Israeli kugira bagire gute, kugira ngo bazane uburyohe. Gira marche arrière saha nteye. Aba bantu Imana yabazanye kugira ngo bazane attention, bibutse umugeni wa Kristo yuko mwebwe muri abantu b'Imana. Aba bantu Imana yahagurukije mu bihe bikomeye ikanabakoresha. Imana yagomba gukoresha ubuzima bwabo ikintu gikomeye, kuko bari bameze nk'iri jwi ryanje riguma ryibutsa umugeni, garuka mu kibanza cawe. Bari abantu vy'ukuri biyeguriye Imana. Ariko karite y'aba bantu, ico nota canke ico naho jisira ku buzima bw'aba bantu, bari abantu ubuzima bwabo bwari ubuzima bubira bururumba. Haleluya. Bari abantu bari buyona, bari abantu bafise relation n'Imana. Samuel yari umuntu afise relation n'Imana, Eliya yari umuntu afise relation n'Imana. Jean Baptiste wewe naramwigishije ko mu minsi yahera yari umuntu aba mu garagu afise relation n'Imana. Igikorwa cabo cari ikihe? Cari igikorwa cyo kugarukana umugeni. Garuka. Yesu ashimwe cyane. Amina. Imana ishimwe cyane. Kubera iki? Kuko bari abantu bafise relation yaka, bari abantu baka, bari abantu babira, bari abantu bakumuriro w'Imana. Bwana asifiwe sana. Amina. Ndashaka rero kuvuga ngo shengero y'Imana kikintu kirakenewe, harakenewe relation. Ndashaka mu nyumve neza no musi muri kino gitondo, ndashaka kuvuga ngo iyi migenderanire, murabizi volcan ni kintu imbere yo guturika kiba kiriko kirabuyona. Abantu barantisipa bakavuga ati nimugire attention, muve impande ya nyiragongo kiriko kiratuntuma indani cashusha. Ndashaka kuvuga ngo ishengero ntirishobora kwevoluwa hatari uwo muriro w'Imana. Murashobora kuja kuyikurikira bajya inyuma mu nkurikire, nabivuyemo jewe ngaho imbere mu nyumva ivyo ariko navuga mu bikurikize. Abantu bafise écran narenganya ahantu naharenganya please, niryo terambere nyene. Haleluya. Bari bafise relation iva kuki? Bari bafise relation iva
kuko bari abantu bafise uwo muriro w'Imana mu buzima bwabo. Ndashaka munyumve neza abantu b'Imana. Urashobora kuza muri eglise ukavuga ati pastor ibintu areka aratubarira, kandi je mpanda vyumva ari n'abantu uba wegeranye nabo akakubwira ati pastor uri exagera. Akungenda kugira ikintu kimwe je sine exagera, ariko umuntu aragerageza gukomunika ukuri kw'ijambo ry'Imana uko bikwiriye, kuko dufise responsabilité mwebwe yo kubategurira umunsi wa mariage. Yesu ashimwe cyane. Kandi dufise responsabilité yo gutegura ishengero kuba umugeni wa vrai. Haleluya. Kuko mwebwe uko murushiriza gusayangana, abanyabyaha barakizwa, abatarizera mu miryango yanyu barakizwa. Hari igihe tugirira intercession abo tuvukana canke imiryango yacu ngo bakizwe tukabasengera ntibanakizwe, ariko genda kubwira ngo hari ikiruta intercession. Ni dogre yawe ya clarté, ya brillance, ni dogre yawe yo gusayangana iratira abantu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe muntu w'Imana. Amina. Imana ishimwe. Rero iyo mvuze ngo aba bantu Imana yarabakoresheje guhindura ibintu, bari bafise iyi dogre ya kugira gute. Ndashaka niti nkureho difference abantu kenshi bihendako. Iyo tuvuze consacration turiko turavuga legalisme. Legalisme ni ikintu cyose kijanye no gushira mu bantu amategeko. Hariho abantu usanga bigisha abantu guhinduka, aho ugasanga rimwe na rimwe wigisha abantu guhinduka ubatwara mu mategeko ivyagezwe. Hinduka, hinduka, hinduka. Wewe uri kudahinduka, wewe none ko utariko urahinduka, wewe uratumara amazi. Ugasanga ico bita legalisme na mategeko. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyaba amategeko afise ico yamaze ntihari kuzisezerano rishasha. Ariko nimba Imana yarazanye isezerano rishasha, nuko isezerano rya mbere ryari rigizwe n'amategeko ritigeze rishobora kuzana ukugororoka. Hama ikibazo c'ubugororotsi Yesu yaragikemuye, kuko yafashe ikibanza cacu nk'abanyabyaha badashobora guhinduka. Yesu acika umugororotsi ku bwacu kugira ngo natwege tugire ukugororoka kuvuye kuri Kristo Yesu. Rero uguhinduka si ibintu twigirisha. Uguhinduka si ibintu byo kwifata, si ibintu byo umuntu akuraba igitsure ngo urabaranga imyaka umaze mu gakiza mukaba ngo gicira inkonda. No. Guhinduka si igikorwa ca terrorisme, guhinduka si igikorwa ca chantage, guhinduka si igikorwa twifata ngo nifashe ngo kameme ngo ifate neza ngo uri umukristo, ngo ifate neza ngo uri umukristo, ngo ifate. Ndibuka igihe kimwe je nkiri muti gihe mama yapfa, hari abantu baje impande yaje bavuga ngo wowe uri umwana mukuru ngo nturire, ko nturire, ko nta muhungu arira, wowe uri umwana mukuru. Kandi nashaka kurira, ariko kuko bankubitiye manipulation, bambuye ko ari jewe gangi iwacu abo peti gose buca burira, bamwe ngo wowe wihagarare ko hama je nca ndihagararako. Ariko narinze gusubira gusaba Imana mu myaka hafi nka 10 irenga, narinze gusaba Imana n'Imana ndashaka experience yo kurira kugira ngo mbohoke, kuko bambujije kurira kandi nshaka kurira. So iyo niko ndavuga legalisme ni gihe umuntu yigirisha ikintu agaproduce impinduka, akagira uko yifashe, akagira uko yiyerekanye, ariko ivyo ari karaproduce hanze bibonwa n'abantu bagakoma amashi, bikaba atari realite yo mu mutima, kuko si igikorwa Imana yakoze. Iyo turiko turababwira ngo impinduka, ntituriko turavuga ibintu mwe mwigirisha, oya, ntituriko turababwira gukora igikorwa, ntituriko turababwira kwigira. Twebwe ntitwigira, aratugira. Bwana sifiwe sana. Subiramuti sinigira, arangira. Shengero ry'Imana, iyo umuntu atanguye kuzana amategeko cyane mu buzima bw'abantu, legalisme produise aba hypocrite, izana hypocrisie, izana changement iri réel. Iki kintu ndiko ndavuga ngo ni ya relation ufitaniye n'Imana, aho iyo uri imbere y'Imana urizwa n'ingene umeze, ukavuga uti Imana hindura ubuzima bwanje, Mana ngira icareme gishasha, jewe ndagwaye, ndagomba yuko impinduka bambarira, ndagomba ko ari wowe uyiproduiza, sishaka kuyikuproduizira, kuko wowe ico wishikanye ko atari Imana igushikanye ko kiratituka. Muriko muranyumva agashengero ry'Imana? Iyi Mana twakurikiye, uyu mukwe wacu yatanze ingabire zose, yatanze ubushobozi, yatanze umuriro wiwe mu ishengero kugira ngo dushobore kubohoka, habe igikorwa ca vrai tutigirishijemwo, kuko abantu b'Imana ibintu byo kwigirisha birarambirana. Nakuze numva narinze umuvuga butumwa igihe cyose yigisha ubusambanyi, prédication yiwe favori yari ubusambanyi, ariko mu nyuma tumusanga ari umuntu yibereye mu busambanyi.
urabizi ndashobora kwicara aha nkaba ndi umuririmbyi nkaba nagize concert cyangwa ndi umuririmbyi abantu ni benshi byashusha abantu banyitavye concert yanje bayitavye mumbabarire nitangira uburorero je uburorero bwanje sinda prepara nico gituma baba bugwaye mwihangana hama akaca avuga ngo ngo vema ngo ngwara abantu benshi ngo abantu baje ngo abantu ni benshi cyane umutima uricaye mu ntebe ugira uje gufata micro abantu ni benshi abahora bamvuga abahora bampinga none concert yanje nteje kure isisa ntona ko abantu baje ari benshi hama rero bagacagwa amagambo ngo turahamagaye ngo muririmbyi ngo nakangwa shike abantu bose bagacakwa mu mashi hama ugaca ufata microphone ugacitanga ngo haleluya ibi byose ni Imana ibikora icubaro n'ikibici Imana icubaro n'ikibici Imana jewe nzimangane yo yishigo hejuru sha para aho bamvugiye ngo narakenye nubatse inzu yanje shashasha inzu yanje ni nziza inzu yanje rakomeye urebe bagiye kubona ko nanje ndi umuntu bari barangaye ndi umugabo ndi umuntu akomeye hamugaca usaba intahe wasaba intahe haleluya haleluya Imana yankoreye ibihambaye Imana yonyene nihabwa icubahiro Imana yonyene nishigo hejuru Yesu yari umuntu ari contre cyane ikintu ca legalisme kuko giproduisa double identité ni schizophrénie spirituelle umuntu yaravuga ngo Mana ndagushima yuko jewe nsenga nkisonzesha ndagushima ko ntameze nk'abajya bandi gatatu mu ndwi ndisonzesha Mana ugize gute n'ibiki Yesu yabise imva ziri décoré Yesu yayibise imva mu mva hari amagufa ariko hanze bagagira peinture n'amakaro ya blanc Yesu yavuze ngo mwamvamwe kuko au fond barabaprisonné mu mutima baboshwe n'ivyaha bagashaka gutera amabuye wafashwa ko ricaha kandi baba bagikora ruko batarafatwa biroroshe ko twege twakijijwe du produisa une fausse religion tukagira apparence tukagira langage spirituel tukagira langage irimo amaverse menshi tukavuga nk'abantu bataha mu ijuru ariko ikibi kikaba kitwishe kandi tukaba tuboze nico gituma iyo tudesevye abantu baba desu cyane kuko ngo n'abantu basenga ngo n'abantu basenga yes n'abantu basenga why kuko abantu basenga ils ont embrassé la religion ils n'ont pas embrassé Christ iyo uri muri relation ya vrai na Kristo arakubohora ama insécurité yawe arakubohora ubugwayi bwawe hakabaho œuvre iri réelle iri kiraba produit mu cumba cawe binakenewe waseruka imbere y'abantu ntiwigirishe kuko urazi yuko mukuru utarashika aho hantu ukiyereka abantu kuri bakamenya ko bagusengera utarinze uriyambika umwambaro wo kugororoka kandi uzi yuko ukigwaye ukiri kurasengera kubohoka kubera iki ushaka gupretanda kuki mushaka kwigirisha kuki duhindura uko tuvuga kuki duhindura langage kuki twigirisha ibintu erega abantu b'Imana nico gituma mu bintu by'agakiza abantu bamwe batabirambamwo bigataba bikabaruhisha kuko kwigirisha biraruhisha ariko aravuze ngo sayangana haleluya haguruka mukobwa w'Isiyoni haguruka usayangane kuko umuco w'Imana urakwakiye ni ibintu biri vrai ni ibintu biri authentique ni ibintu Imana iproduisa ni ibintu Imana ikora birakenera gusa yuko tugenda tugapfukama tukarira byakoreka bati Imana ndagomba kunkora ndagomba kumpingura ndashaka kumbohora ndashaka kushika ahantu mu buzima bwanje ndashaka kumara inyota yanyononye muri jewe abanyumva bavuge ngo amen Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe haleluya amen rero consacration canke kwiyegurira Imana ni camwa kiva mu migenderanire ariko si ikintu dusanga abandi bakora ngo natwe tugikopye hello Bwana sifiwe sana Yesu ashimwe haleluya kuko Imana igomba gusuka mpwemu yayo ku mugeni wayo Yesu ashimwe cyane
agomba gusuka mpwemu wayo ku mugeni wa Kristo. Bwana sifuye sana. Ndaje kubabwira ngo kuri aba bantu mbona muri uyu mwaka no mu gihe giheze, kuri aba bantu mbona muri ko muriha Imana, muri ko muriyegurira Imana, muri ko muriha Imana, mu kurondera Imana, mu gusenga, mu kurondera Imana, mu kuba mu bandi, mu kurondera Imana, mu kuyikorera. Kuri aba bantu reka nababwire, dufise eglise ifise amavisage menshi, ariko kuri uyu munsi muri kino gitondo ndagomba gushimira Imana kuko hariho abantu vy'ukuri Imana iriko irakora igikorwa gikomeye mu buzima bwabo. Hariho abantu ubuzima bwabo buriko burahinduka, hariho abantu n'ukuri hari intambuko zikomeye ubuzima bwabo uko burashika ko. Yesu ashimwe cyane. Si bose ariko abo bantu barahari, ariko nimba uri muri abo bantu agomba kuhasha no kukubwira ngo iyo Mana uri kuriyegurira nayo ni disponible gusuka ivyayo vyose, gushika naho nawe uzokwira bugatangara ukavuga ati sinzi ko nzoshika ahantu, sinzi ko ibintu bizoshoboka. Nayo aba Yesu arabikoze mu buzima bwanje. Kubera iki? Kuko ariteguriye kubikora. Hakenewe gusa yuko tuba duhagurutse tukadisponibiliza ubuzima bwacu. Haleluya, amina. Bwana sifiwe sana. Amen. Imana ishimwe. Muri Amos igice cya 2 ku murongo wa 11, kandi mu bana banyu natoyemwo abo nzovugisha, no mu misore yanyu abo kuba abanaziri. Mbega siko vyabaye ga yemwe Bisirayeli, nikuhoraho abaza. Ariko mwebwe mwahaye abanaziri vino ngo bayinywe, mutako mubuza abo mvugisha, muti ntimukavugishwe. Haleluya. Aho Imana ikoresheje Amos yerekana ikibazo cari kiri muri Isirayeli muri iki gihe. Imana iravuga ngo muri mwebwe nari nahagurukije abahungu babavugishwa, muri mwebwe narahagurukije abakiri bato ndabagira abanaziri. Umunaziri ntibamumwa, umunaziri ntibamumwa, umunaziri ntiyanywa inzoga, kandi umunyaziri ntiyegera ikiziga. Bari abantu baba bari consacrée. Ariko imwe muri signe ya consécration nuko Imana yabakuye mu maplaisir abandi bantu baba bari shobora kuba barimwo, kuko bari abantu bari spécial, les hommes, un homme spéciaux. Nivyo mumvise. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, amen. Imana irabakonsakra. Ariko mviriza iki kintu cabaye. Bibiliya ivuga ngo maze kubakuramwo abo bantu icabaye ni iki? Ngo mwarababwiye ngo nimunywe inzoga. Abaprofeti Imana yahagurukije, abahungu Imana yahagurukije kugira ngo babijwe ry'Imana muri Isirayeli. Isirayeli yababwiye gute mu murongo wa 12? Ariko mwebwe mwahaye abanaziri vino ngo bayinywe, ahubwo babazimanye vin, babahaye ipombe. Mutako mubuza abo mvugisha, muti ntimukavugishwe. Bamaze kubaboreza baca baranababwira bati ntimunavugishwe. Turi mu gihe kigoye aho abantu badashaka ko tuvuga. Turi mu gihe kigoye aho abantu baryoherwa bumvise twaguye mu igafe. Hari abantu benshi boryoherwa nk'umunsi umwe hari nk'ingafe nokora. Hariho n'abantu utazi ko baguswiva, umunsi ugize erreur uzocumenya ko bahora baguswiva. Hariho abantu badushaka kutubona mu bintu bibi kugira ngo baronke autorité yo kugwanya message tuvuga. Ngo nabahagurukije bavugishwa hagati yanyu ngo muca mu banywesha inzoga, kandi barabanaziri jewe nitoranirije. Kubera iki? Kuko turi mu gihe kigoye, abantu bashaka kubona abantu bari muri compromis gusa, abantu bashaka kubona abantu banduye kuko nabo banduye. Nico gituma Paulo yavuze neza aravuga ngo mudusengere kugira ngo igihe cyose tuvuge nk'abamenyekanisha ibikomeye vy'Imana, ibitangaza vy'Imana. Kuko turi muri generation abantu bataba bashaka kumva ukuri, ngo kandi ngo barababariye bamaze kuguta au plaisir de la vie, bamaze kubagirira neza no kubafata neza, ngo bamaze no kubaha no kubagirira neza. Mugiye mukabisoma aba baprofete barubakiwe amazu, barabatejwe imbere, barafashijwe, baragiriwe neza. Ngo hama babandi babahaye umuvinyu bakabahezagira, ngo baca barababwira ngo ntimusubire kuvuga. Ijwi ry'Imana carazimangana muri Amos. Imana ntiyabikivuga kubera iki? Apana ko Imana idafise ikivuga, ariko Imana yabuza bivugisha, kuko abo yari kuvugisha baguye mu plaisir du monde. Ninda reka aranyumva. Ugomba kwirinda ivyunywa vyose bigutwara ijwi ry'Imana.
amafamiye yacu arakeneye abantu bahagarara bafise ijwi ry'Imana. Amafamiye yacu rimwe na rimwe ari mu makonfli n'ingorane n'ibibazo bidahera n'ingwara, harakenewe abantu bafise ijwi ry'Imana. Ntukemere ikintu kigutwara ijwi ry'Imana, kuko Imana iragomba kuvuga kandi yateguye ko izoca muri wewe, muri uyu muryango. Muriko murangiza ishengero ry'Imana, ntimukemere ngo habeho absence ya voix de Dieu. Ntukemere ivyo uhabwa biza kugucecekesha bikagutwara autorité na legitimité yo kuvuga, kuko wiyagiriza ivyo wanyoye. Haleluya. Bwana sifiwe. Yesu ashimwe. Amina. Ariko tuze tuvuga ati Imana hindura ubuzima bwacu. Uyu mwaka muri 2020 ndabifurije muri Life Center muze mvuga ati Imana hindura ubuzima bwanje. Hindura imibereho yanje. Ndarambiwe kubahuka, ndarambiwe kwigirisha, ndarambiwe ibintu vya fond, ndarambiwe ibintu vya fake. Ndashaka relation iri authentique, ndashaka uwo muriro wawe. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ndashaka kuja kuvuga kuri Esaie 30 verset 10 na verset 11. Hari ibindi biba bimeze nk'ibinyene. Babarira abamenyi ngo babwiye abamenyi abavoyant bati ntimutumenyere pardon. Bakababwira n'aberekwa bizoba bati ntimutubarire ivyo mwerezwe vy'ukuri, ariko mutubarire ivyoroshe, muvugishwe ivy'ibinyoma. Ntimutubarire ibigoye, mutubwire ivyoroshe. Mutubwire mu gifaransa ngo des choses flatteuses, prophétise. Uravyumva? Mutubwire ibintu biryoshe, mutubwire ibintu biryoshe, mutubwire ibintu bituryohera. Bantu b'Imana ni bande muri ngaha mwese muzi ko twese dukunda umuntu atubwira ibintu bituryohera? Yo, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Twese turakunda abantu batubwira ibintu bituvalorize. Ariko iyi niyo danger uyu munsi. Iyo nabahagarara kuri podium batanguye kumva umenga mushaka ko tubabwira ibibaryohera. Iyo le prophète ari tente kubaryohera, ça c'est un danger ikomeye mu nzu y'Imana. Verset 11 hakavuga ngo muve mu nzira mukikame, mukure uwera w'Abisirayeli imbere yacu. Ni mukuri Imana hagati muri twege. Ako muri imagine Israeli Imana yajabukije ikiyaga gitukura, yagire bijya bintu byose, bakabwira abaprofete ngo ni mukuri Imana ya Israeli hagati yacu, muyituvaniremo, mutubwire ibindi bintu. Uku niko presque aujourd'hui société occidentale imeze. Imana bayikura ahantu hose, Imana bayikura ahantu hose. N'ubu n'abana kirazira kubera psychologie y'abana mu mashuri primaire gusura kubwira abana biologie ko umugabo ari wavyarana n'umugore. Uravyumva? Kuko hari abana baba homosexuels bari mu mashuri, il faut pas kuba discriminer. Donc umwana arashobora kuva ku mama babiri, arashobora kuva ku papa babiri, ivyo ntimubije ko cyane kuko hari abana barezwe n'iyo miryango. Misaraba yarakuwe mu rusengero, Bibiliya ziriko zirakugwa mu mahoteli, kareza ari zuzuye un peu partout. Kuravyumva? Dukurireho Imana, kuraho ivy'Imana, gabanya ivy'Imana. Ku buryo twebe nibi twivugira ivyo dushaka, hari ibintu wovuga ukazonyura urarengutse muri tribunal kandi wavuze ibintu byanditse muri Bibiliya, kuko kirazira. Turi mu bihe bitoroshe, turi mu bihe bigoye, ariko ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ngo bigishoboka ko wowe uvuga atawugukubita kubera wavuze Yesu, ntimuhore ishengero ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Muvuga Imana yanyu, mwerekane Imana yanyu. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo igitigiri cy'abantu benshi bayimenye kandi bamenye ivyizigiro bafise. Birababaje kurarana n'umuntu mwaraye musororaniye, uravyumva, mwaraye muteramye ngo muko muraryoherwa, kumva mu gatondo yiyahuye. None ko mwari ko muratwengeje mu ijoro yiyahuye gute? Donc yari afise ingorane adashobora kubabarira. Isi irakeneye ijwi ry'Imana. Reka ndangirize kuri iki gisomwa cyo muri Yohani wa 3:25 kugeza kuri 30. Imirongo Fista yinsomere 25 kugeza kuri 30, ariko ndaza guhagarara cyane kuri 28 na 29 niho ngiye kurangiriza. Havyuka ibihari kubigishwa ba Yohana n'umuyuda kuvyo kwihumanura. Baza aho Yohana ari baramubwira bati, mwigisha, uwo mwari kumwe hakurya ya Yorodani, umwe washingira intahe, erega nawe ariko arabatiza, kandi bose baza kuri we. Yohana arabishura ati, ntaco umuntu ashobora kuronka ubwiwe atagihawe kivuye mu ijuru. Ni mwebwe ubwanyu munshingira intahe yuko navuze nti, si jewe Kristo ariko natumwe kumwitangira imbere. Uwuhawe umugeni niwe mukwe,
ariko umugenzi w'uno mukwe amuhagaraye iruhande amwumva anezerwa cyane n'ijwi ry'umukwe, nuko ako kanyamuneza kanje karashitse. Ujya akwiye gukuzwa, nanje ngigwe muto. Bwana asifiwe sana. Ministère ya Jean Baptiste yabaye igihe gito imbere yuko Yesu avuka. Yohani Baptiste yatanguye gukorera Imana imyaka myinshi imbere yuko Yesu atangura gukora. Ko Yohani Baptiste yatanguye gukora basa n'abangana, ariko Jean Baptiste yatanguye gukora imbere yuko Yesu akora. Jean Baptiste ntiyashikanye 33 ans kugira ngo atanguye gukorera Imana. Ndashaka kurangiza ndagufasha gutahura ngene biri important yuko wewe nk'umugeni wa Kristo urushiriza gutegurwa neza. Mu nyigisho dukora, mu maprograme yose dukora mu rushengero, objectif nukubategura neza, nukubategura neza pour la mission. Muri ngaha muri eglise murabizi yuko iminsi yose turangiza n'ivyigwa byacu turangiza twerekana ingene mugomba ko impacta isi. Turi muri mission, turiko turarengana, turaba pèlerin, nitubaha, turaba missionnaire. Dufise ubwami tugomba gupromotinga no gushingira intahe ubwami bwa Kristo no kubumenyekanisha. Nuko muranyumva gashengero ry'Imana. Je nukuri ndakubwire ngo ikintu nasanze iyo uri kuramenya Imana ikwambura ambition personnelle, ikaguha ambition du royaume. Kugira ambition personnelle si bibi, ariko kandi ambition canke icifuzo cyo ushaka gushika ko ciwawe wevita kugishika ko mu nzira zitajanye na principe z'ubwami igihe wamaze gucika umuntu w'ubwami. Yohani Baptiste yaravuze ubutumwa, aravuga kuri Yesu. Iyi passage twasomye havutse ikibazo mu bigishwa biwe, baraza baramubwira ati Maître, wewe waratwigishije twaragukurikiye, ariko uyu munsi twagiye kuri Yorodani. Dushitse kuri Yorodani dusanga wa wundi watubarira na wene ariko arabatiriza kandi yari kumwe n'abigishwa biwe. Ariko muri uko kubatiriza duca dusanga abantu bahora bagendana natwe, tubona bariko baratuvako. Turabona ntuzenya na ntuzenya uramwibuka na ntuzura mwibuka, bajya bose tumaze iminsi tutabona bakurikiye Yesu. Twatangaye bamukurikiye Yesu. Hajya we batuvuye ko bakuva ko bakurikira Yesu. Muriko muranyumva? Jean Baptiste muri verset 28 aravuga ngo muranshingira intahe. Verset 28 yuko narababwiye yuko jewe sindi Kristo, ahubwo jewe narungiswe imbere yiwe. Jean Baptiste ntiyigeze yubaka ministère yiwe. Jean Baptiste ntiyigeze yubaka izina ryiwe. Jean Baptiste ntiyigeze abwira abadisciple ko arabiwe, naho babita abadisciple ba Jean Baptiste. Ariko yabayeho ababwira Kristo, abaho ababwira Kristo, abaho abakundisha Kristo, abaho avuga Yesu, ababwira uko azoba ameze, ababwira ivyo azokora, ababwira ingene aryoshe, ababwira Kristo gushika n'aho abadisciple ba Jean Baptiste. Tout en étant avec Jean Baptiste, ils ont continué à aimer Jésus. Babanye na Yohana, ntibakunda Yohana, ariko babana na Yohana, ariko kandi bibaviramo gukunda Yesu atarabaho, bataramubona. Ku buryo bamaze kubona Yesu ariko akora igikorwa c'Imana, bamwe bamwirukako, ministère ya Jean Baptiste irahomba, abantu batangura kuba bakabakozi baramuvako, agasigara bura batuma, abakozi bamwe bamusigaye ko bateregana n'abantu baduheze ko bakurikiye Yesu. Yesu aje gutwara abakiriya, Yesu aje gutwara abantu. Jean Baptiste aravuga ati murabizi ko jewe nabigishije, sinigeze ndababwira ko jewe ndi Kristo, sinigeze ndababwira ko jewe mukwiye kunkurikira, sinigeze ndababwira ko jewe mukwiye kwama muri ko murandondera, sinigeze ndababwira ko jewe mukwiye kwama ari jewe muri ko murashira kwa amaso. No, nanjye ndababwira yuko hariho Kristo uwazoza. Rero barakagenda barakamvako, kuko jewe nta nakimwe nigeze nikorera ciwanje, ariko nakoze nkorera Kristo. Nibamvako ku bwa Kristo, Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane.
iki nico bita ministère. Haleluya. Iri biblique. Igihe cyose ministère iri biblique itwara abantu kuri Kristo, yereka abantu Kristo, igirira publicité Kristo, itumbereza abantu kuri Kristo, itwara abantu mu migenderere na Kristo, kumumenya, kumukunda, kumusenga, kuko nta na rimwe objectif y'ubutumwa bwiza ari yuko abakozi b'Imana bacika abastar. Uze wirinde umuntu akubwira yuko ikintu cyose ugomba gukora urinda kumucako. Muri Ancien Testament nta kintu na kimwe bakora Mose atagikoze, kuko Imana na mpwemu yera yari limite. None twobaho tugikurikira abantu turindira ko abantu batubwirize dukora. Ugire relation, umugabo arakubwiye ati tugura imodoka, kwashusha kubaza profete. Umugabo yakubwiye muyigure, ugiye kubaza profete. Ntitukiri muri Ancien Testament, ntitugica ku bantu, ntitukirondera abantu. Mpwemu yera yarabasutsweko, muri ngoro za mpwemu yera, murafise mpwemu yera. Urashobora guhanuza, ariko gahatwa ntukabimbohe y'umuntu numwe urinda guca ko mu gukora ikintu imbere yo gutekura mu telefona, imbere yo gutura muhamagara, imbere yo gutangura ishuri ry'abana uragira gute, imbere yo kwambara impuzu arazisengera. Come on, iyo ni sorcellerie. Kubera iki? Kuko ubutumwa bwiza bwama bugutwara muri dépendance à Christ, indépendant vis-à-vis des hommes, even des hommes de Dieu. Jean-Baptiste yaravuga ati narababwiye ko ntari Kristo. Bwana asifiwe sana. Narababwiye ko ntari Kristo, ariko narababwiye yuko Yesu ashimwe cyane. Namye ndababwiye kuzoza. Nimba bamukurikiye aciye avuga akantu karyoshe rero ngaha. Aravuga ati ikintu iyi verse nayikunze, verset 29. Avuga ngo iki? Uhawe umugeni niwe mukwe. Ugira gute? Uhawe umugeni. Yo nimunzanire umuhungu n'umukobwa bahagarare ngaho. Nari kuvuga abandi bazogira mariage ariko bava bagira problème. Sinzi ibiro vy'amasoni bafise, ariko ni umugabo n'umugore ngaho imbere canke umuhungu n'umukobwa bavukana canke bazogira mariage muri 2020 baze ngaha gatoye. Muko murancereza. Mambo Flavia yarishuwe nimureke. Bwana asifiwe sana. Umvuge ni jambo ryavuze. Yavuze ngo celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Haleluya. Nukuvuga ko Jeff Flavia ari umugenzi wanje, tukaguma tuvuga ivya mariage. Nkaguma namubwira nti musanzwe uyu mungu turakina umupira n'umudefenseur mwiza. Nkamukundisha l'époux. Nkavuga ni kandi niki naco niyo bamuvunye acavuga ngo amen. Nkamumukundisha. Imyaka Imana impaye Flavia kugira ngo ndamutegure, ndiko ndamutegura ntamubwira jewe. Ngomba kumakinga sure yuko muri œuvre pastorale yanje njejwe uyu Flavia ndamukundisha uwiwe. Kirazira Flavia ko jewe nkunda, nahari je dufatana umwanya muniniya ujya. Rero ikizoba ngo igihe l'époux ashitse, umukwe arashitse, ikintu ca mbere Flavia azokora angiriye ubuntu azonsezera. Uravyumva? Ariko kandi arisika kumenda tansezeye kuko ico namubariye kirashitse. Rero Yohana aravuze ngo nyene umugeni n'umukwe, ariko kandi umugenzi w'umukwe twega abakozi b'Imana natwe turamurindiriye kumukwe azoshika. Uyu mukobwa twaramwihanganishije turamata kurindira naho bigoye mariage izoba. None ko yavuze ngo nituzi ryarazoza, havuga ntihanganire madiri. Kuravyumva hajya biragoye, hari Dubai biragoye mwihanganire. None ngo nta telefone ntoya hari gihe ahora kwijambo ry'Imana yavuga ngo hari gihe c'agacerere. Kuravyumva nkamwihanganisha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hama rero ngo umunsi umwe ijwi ry'umugeni rikavuga mugeni mukwe vugira ico uvuze uti hello. Ngo ijwi rivuze yo
c'est fini. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngo kandi uwo munezero w'umukwe n'uwo munezero w'umugeni ko babonanye, Yohana aravuga ngo nanje uwo munezero n'uwanje, simbabara simfuha kuko vya bindi birashitse, ivyo namwihanganishije ngo birashitse, arakagenda. Rero reka kubwira ngo bamvuye ko nimba bagiye muri mission barakagenda, reka kubwira ngo bampevye nimba bagiye muri mission batagiye mu kabare batagiye mu magafe barakagenda, kuko igihe canje ca préparation cari co kuba prepara kugira ngo bagende. Nimba bagiye Imana ishimwe kuko hari igikorwa kigiye gukoreka kubera ijwi ry'umukwe yavuze kandi ryeretse umugeni hakwiye kuja, none aragiye. Uravyumva? Nagira ndirimbe za ndirimbo z'abagiye ndazibageze ikirundi, ariko ntaco aha nahera aha duhagaze. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Nshiramo umurongo wa nyuma abantu b'Imana. Umurongo wa nyuma uravuga gutega Kristo. Uwo murongo wa nyuma, ujya akwiye gukuzwa, ujya akwiye, uyu akwiye kugira gute? Akwiye gukuzwa, nanje natwe ngigwe muto, tukazimangana tukaba bato, mukatwibagira. Haleluya. Mukaduhararuka, mukatuvako, ntimube mukidukeneye, ahubwo tugasigara tubakumbura tutazi iyo muri. Ariko a condition yuko mwafatanye n'ujya ashigwe hejuru, twebwe tuzimangana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Igikorwa c'ishengero, igikorwa c'ubutumwa bwiza, iki gikorwa korera ni igikorwa cyo kubakundisha Yesu. Uko bamwe batugora biratuvuna, bikadutera kurondera, bikadutera gusenga, tukabinginga, tukabakarira, tukabahana, tukabishuza, tukabasunika. Nta kindi tubashakako, nta kindi tubashakako, ariko turashaka gukora igishoboka cyose kugira ngo ubuzima bwanyu butegurwe kwakira no kumenyana n'uyu mukwe, kugira ngo umunsi azoza aje gucira urubanza Babilone azosange twebwe twaravuye hagati yayo, tudakurikirwa n'ivyago vya Babilone, ariko twarashitse mu bwami bw'Imana. Abantu b'Imana bavuye ngo amen. Muce dukomera amashi iku. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Ndashaka kubwira ngo birashoboka ko ibyawe bigenda neza umwiyegurire just. Uyu mwaka tuvuga ngo no kwiyegurira Imana. Kora ico utahora ukora, muha umwanya utahora umuha, ariko wirekure amaboko yiwe. Ntitugishaka kumva yandi makuru mabi kuri mwebwe atari uko muri ko muramukunda cyane. Reka baze batubwire yuko usigaye usenga cyane, usigaye urondera Imana cyane, usigaye ufise ivyamwa vyiza cyane. Uko biri kose iyo niyo plaisir yacu, ariko ibisigaye byose byoba bibavugwa ko biragahera mu izina rya Yesu Kristo, birakazimangana mu izina rya Yesu Kristo, kuko mwebwe mwarakowe. Hasigaye umunsi mukuru. Imana ibahezagira. Amen. Amina. Kanisa la Bwana amina. Kanisa la Bwana amina. Yesu ashimwe cyane. Washobora guhaguruka ku maguru yawe, tugiye gusenga turangiza umwanya wacu. Haleluya. 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 Natoranijwe kubuwa Yesu, natoranijwe kubuwa Yesu, natoranijwe kubuwa Yesu, sinshobora kumuvako. Twaratoranijwe kuba muri ubwo bukwe, twaratoranijwe. Yesu yaravuze ngo sizosura kunywa ku muvinyu gushika umugeni wanje ashitse. Twaratoranijwe kuri ubwo bukwe buzoba, kandi uwo munsi tuzosangira nawe, tuzonywa ku gikombe ciwe. Twaratoranijwe kubuwa Yesu, sinshobora kumuvako.
Musaraba mbele, musaraba mbele, dunia nyuma, dunia nyuma, musaraba mbele, dunia nyuma, musaraba mbele, dunia nyuma, musaraba mbele. Ico nico twashizwe imbere y'amaso yacu. Sitarudi nyuma tele, sitarudi nyuma tele. Haleluya, haleluya. Ubwira uti Imana tegura ubuzima bwanje kuguhura na wewe. Haleluya, haleluya. Reka umuco wawe wake. Haleluya. Reka uko mwiza w'isi urushiriza kuba mwinshi, reka nanje umuco wanje urushize kuba mwinshi. Reka uko isi yononekara natwe turushirize gusayangana no kwaka ku bwawe. Haleluya. Iri ni isengesho ry'umuntu wese ari hano muri kino kibanza. Nimba hari umuntu ari gano munsi muri kino gitondo atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwiwe, wewe nturatumirwa ku bukwe kubera utaramwakira. Nimba uri ngaho ukavuga ati jewe uyu munsi ndagomba guha ubuzima bwanje Yesu Kristo, ndagomba kumwakira, wowe ndaguhamagaye uze ngaho imbere tugufashe gusenga kugira ngo wakire Yesu Kristo. Nimba hari umuntu ari gano munsi muri kino gitondo wacu uravuga ati Yesu ndakizwa, Yesu yoza gutora ishengero sinogenda sindimwo, uyu munsi ndagomba kuba ubuzima bwanje Yesu Kristo, wowe ndaguhamagaye uze ngaho imbere ndagomba kugusengera mu buryo buri special. Nimba uri ngaha anye abandi wonya tukimurindiriye kwaza n'abashaka kwakira Yesu bari hano hantu, wowe ubandanye ubwira Imana muri kano kanya mu minota mikeya mbere yuko abagore n'abakobwa bahura. Ndashaka mubwira Imana uti Imana nshoboza Mana ntwara Mana tegura ubuzima bwanje, suka umuco wawe Mana, suka umuco wawe Mana, suka umuco wawe Mana. Oh haleluya, suka umuco wawe Mana, suka umuco wawe Mana. Haleluya. Nimba uri ngaho ugomba kwakira Yesu woza ngaho imbere, uri ngaho ugomba kwakira Yesu uze hano imbere uvuga ati sindahura na Yesu, sindamumenya, sindamwakira, uze ngaho imbere. Abandi dushishikane dusengere hamwe. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Mana isi twarayisize inyuma, Mana isi twarayisize inyuma, turagomba kugukurikira, turagomba ko dutegura Mana, turagomba Mana kubira, turagomba kwaka umuriro wawe, turagomba Mana, turagomba kukurondera Mana, turagomba kukwiha, turagomba Mana kukwiyegurira, turagomba Mana kugira ngo bandanye kudutegura Mana. Tegura ishengero ryawe, tegura abahungu n'abakobwa bawe kugira ngo basayangane. Kini gihe cyawo cyo gusayangana, kini gihe cyawo cyo gusayangana, kini gihe cyawo cyo gusayangana, kini gihe cyawo cyo gusayangana. Mana reka Mana ubuzima bwacu bwake, ubuzima bwacu busayangane, ubuzima bwacu burushirize Mana kwaka umuriro wawe. Oh Mana yo mu ijuru, ndasengeye abari ngaha bakijijwe bamaze kukumenya, reka habeho gusayangana, 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 reka habeho gusayangana muri bino bihe byacu, muri bino bihe byacu. Haleluya, haleluya. Reka dusohoke, reka dusohoke, reka tuve muri Babiloni ikiraciga urubanza, reka tuve mu bizira, reka tuve mu biteye isoni biriko biratwara abantu, ariko tuve mu ijuru dusayangane ku bwawe Mana. Dushoboze nk'ishengero, dushoboze nk'ishengero guhagarara Mana ingene tugomba guhagarara, guhagarara uko bikwiye ko duhagarara, guhagarara mu kibanza ugomba ko duhagararamo. Bikore Mana, bikore Mana, bikore Mana. Ntidushobora kwihindura Mana, ntidushobora kwizana kwimpinduka Mana, ariko ni wowe uduhindura Mana. Reka mumfashirize aba bantu baje kwakira Yesu ngaho imbere, abadufasha badufashe. Haleluya, haleluya. Mubatuza amajambo yo kwakira Yesu. Haleluya, haleluya. Imana ibahezagire. Haleluya. Mana ndagushimiye Mana kuri uyu munsi muri kino kibanza, muri kino gitondo ciza. Ndasengeye ishengero ryawe, ndasengeye abahungu n'abakobwa bawe, ndasengeye abari hano hantu Mana, ndasengeye ishengero rya Kristo mu Burundi, ndasengeye ishengero mu isi yose Mana. Dushoboze Mana kuba umugeni yiteguye, dushoboze Mana gusohoka Mana no kuva mu bizira, no kuva mu bibiri impure, kugira ngo tukwiyegurire, kugira ngo ducike abawe, kuko Mana wowe waduhamagaye, kuko Mana watugiriye neza. Bikore Mana, bikore Mana, bikore Mana, ubikorere mu wese hano hantu Mana. Ndasenze kugira ngo Mana dushoboze kudemonta puissance yawe, udushoboze gukurikira wowe Yesu, nk'uko abigishwa ba Yohana bagukurikiye. Dushoboze kugukurikira, dushoboze gusiga ibindi byose, dushoboze guheba byose, kugira ngo tukwiyegurire, kugira ngo tugende muri demonstration ya puissance du royaume.
La démonstration de la puissance du royaume. La démonstration de la puissance du royaume. Dushoboze Mana nk'ishengero ryawe. Mana bizoguhesha icubahiro. Bizozana benshi mu gakiza. Bizotuma benshi bamenya izina ryawe. Reka izina ryawe ryubahwe. Reka izina ryawe rihabwe icubahiro no musi muri kino gitondo. Ushoboje umuntu wese Mana ibyo ariko aragwana nabyo. Ndakweretse aba bantu Mana muri uyu mwaka bamaze gufata amangagement, bamaze gufata decision yo kukwiyegurira. Ndakweretse abantu bagize amaresolution mashasha muri uno mwaka yo kugukurikira no kuba bawe. Ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo muri kino gitondo. Bashoboze Mana kugira ngo Mana muri iyo relation, kugira ngo Mana muri ubwo bucuti ukora igikorwa c'indani. Mana ntitugishaka kwigirisha, ntitugishaka gukora ibintu Mana mu nkomezi zacu kugira ngo bitwitirirwe, ariko turagomba gukoreshwa n'inkomezi zawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo ndagusavye kugira ngo ushoboze umuntu wese hano hantu. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Muryakirane ubugwaneza. Ugiyumvire ko Imana ibahezagire mugire indwi nziza. Kwa kabiri hari igikorane c'abadamu. Klase zacu nizizoba zihari. Kwa gatatu hari amaklase nkuko bisanzwe. Klase yo kwa gatatu irahari, ya kabiri yo kwa kabiri ni idahari gusa. Abasigaye abagabo n'abahungu musohoke hanze mutubise twebwe l'épouse. Hallelujah.